muntu yabo bose banditse ko abarimi yego ni kubera ko tutara uburimyi ntiburafatwa nk'umwuga kurya umuntu bavuga ati ni umushoferi ni umuganga natwebwe abarimyi b'ukuri bari bakwiye kugira ikibaranga ko arabarimyi yego umenga uburimyi ntibucike igikorwa c'ubuzi vyakora byose cyitwa umurimo none nk'ubugayo jama wewe uyu munsi urumugwiza mbuto mu karere ka Makambi wanyu nabonye buragane hafi ya bose wajama baramuzi kandi muto baza kuzironderiwe yego none uyo we kugaburira abantu benshi n'umubanyi wawe nawe yirimira utwajya nawe nyine n'umurimi nawe uri umurimi ese ivyo bintu birasa n'ibindi ko nakariro ndanze nico gituma rero mvuga nti habe ivyigwa ibiharuro ico ni kimwe ikigira kabiri mu bisanzwe leta nk'umuvyeyi twebwe tukaba abana abene gihugu yatigeze kugira ibiharuro bati mbega imfungurwa zikene kugira ngaburira abana banje zingana gute imfungurwa zikeneye hakenewe ibigori bingana gute hakenewe umuceri ungana gute hakenewe ibiharage bingana gute hakeneye amavuta angana gute ivyo rero bituma leta imenya ukuntu mbega babarimye bamwe bafata umwuga wo kurima ati rero twebwe dukeneye itoni garagara nuko gwaruka gubu abantu bubu basigaye ari indyarya ukorera ari indyarya uzoraba nk'utanze akazi ugwaruka gubu ashaka gutwara byose gobo wasabye ideni ntibaza ko iyo deni zoyiriha aca byono bimwe akavyono ibindi nagashaka kukwiba natwe nk'abamerereye ari abantu bajanye abantu muri Zambia agaha umuntu atigenze kunkorera hanze akinyuma y'imisi mike yabitwaye arico gituma ngaha nashaka gukubitira kagoho gwaruka Abatanzania bavuga bati waminifu ni mutaji bivuga iki mu Kirundi mu Kirundi bisigura yuko ngubwizigirwa n'umutayi Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongere kamagara meza n'amafaranga. Uwo mubona imbere zanyu ni Wajama. Benshi mwaramubonye munanakunda n'ibiganiro vyiwe. Twagiranye ari mu ntara ya Makamba ariko no munsi yatwisangiye neza Gaciro Media aho dukorera i Bujumbura. Monsieur Wajama turamutse cyane. Mwake. Oya nawe utayakira nacu. Yego. Karibu cyane. Yego stare. Wajama ntitwogena tutaganiriye kuri kino kintu c'iterambere hanini duce n'ubundi muri cya gisata Wajama amenyereye azwi nk'umuhinga nk'umugwiza muto Wajama benshi baridoga ibi nabiriya umwimu ntawo hari nubwo hari abavuga yuko bukene buhari abandi nabundi bakavuga ko budahari ariko nyezina kugira ngo dutsinde inzara Wajama hoko gwiki urakoze bwa mbere banje gukenguruka ikono basho kwakira ngaha yego bwa mbere na mbere nk'umurundi wese umuntu byari byiza ko aterera kugira ngo ubwo rugamba rwo kurwanya inzara turutsinde nanje ndi muri barundi bipfuza yuko mu Burundi twogwanya inzara n'ubukene rero nterereye akamiki wanje ndemera yuko kurwanya inzara birashoboka nk'uko mu biganiro geze twabitanze birashoboka ariko kugira bishoboke hari ibintu bisabwa hakenera kwitanga kuko twaduge kubanza kuzirikana mbega ubukene burimwo butegwa niki mbega iyi nzara iriho
kandi atabarundi badasiba gusohora isuka bari mu minsi yose biva kuki nivyo bibazo umuntu wese yategeza kwiyumvira hanyuma akaca gerageza gutanga inyishu zibereye kuko urugamba rw'inzara koko twateza gufata nk'urugamba mbega igihugu gitewe bategura guta urugamba ega n'urugamba mu zindi rero n'urugamba rw'inzara kuko rurabangamiye byinshi nanje nashaka guterera kugira ngo tuzogwanye dutsinde urugamba rw'inzara nuko tuzoshobora kwimbura imfungurwa zizoshobora kugaburira abarundi bose nuko tuzoshobora kuronka umusesekara tugashobora hanze cyangwa tugashora kugira ngo haboneke amahera dushoboye kuronka ivyo tutashoboye kuronka kuko nta muntu yikwiza muri byose tubironka handi mugabo gatunda gucima ijambo imbere yuko mudusangiza ivyo kogwa tubanze tumenye nimba inzara ihari yatewe n'iki icyo kibazo bavuga ni nka wa mwigisha abaza icyazi inzara iriho ubu tubizo twita malnutrition chronique yanzara ngendana ibyayiteye ni byinshi hariho bwa mbere umwimbu muke sivyo ubwa kabiri hariho n'imigenzo yacu yo gufungura ari ikibazo ubwa gatatu novuga ni kwa nukutamenya nivyo novuga nti bikuru novuga nti bisigura igitugama hari inzara mbere ni kandi hari ukundu tutaramenya gukoresha ubutunzi Imana yaduhaye nivyo niko ndavyibaza bo gato nanone mbaze kino kibazo imbere yuko muhava mutwishura hoko wiki kugira ngo twikure muri ico kinogo c'ubukene okay duciye mu gisata ca musanzwe murimwo c'uburimyi ngira n'ubworozi twobanza kumenya iyo ariko ravuga ngo mu Burundi hari bice bishika 90 birima sinzi yuko ivyo bikiri update cyangwa ari estimation ya kera mugabo hoho mu Burundi harabarimyi bangana gute je nibaza yuko avuga ngo 90% bashaka kwiyorohereza novuga nti jewe wogira ibiharuro usanga uko abarima ari hagati y'ibice 40 n'ibice 60 kuko hari abandi barikora yindi myuga hariho n'abandi birirwa biyerereza ataco bakora rero nciye ndabivuga nk'umuryi w'igisahira ariko ku makaranga muntu yabo bose banditse ko barimi yego ni kubera ko tutara uburimyi ntiburafatwa nk'umwuga kurya umuntu bavuga ati ni umushoferi ni umuganga natwebwe abarimyi b'ukuri bari bakwiye kugira ikibaranga ko arabarimyi yego umenga uburimyi ntibucike igikorwa c'ubuzi vyakora byose cyitwa umurimo none nkuvuga jama wewe uyu munsi urumugwiza mbuto mu karere ka Makambi wanyu nabonye buragane hafi ya bose wajama baramuzi kandi mutubaza kuzironderiwe yego none uyo we kugaburira abantu benshi n'umubanyi wawe nawe yirimira utwajya nawe nyine n'umurimi nawe uri umurimi ese ivyo bintu birasa ibyo byo nashaka kukubwira rero ibyo rero kuko rero ataramenyekana itandukaniro ry'umurimyi n'utari we ry'umurimyi niwo no kwita wa wundi n'uwundi umurimyi novuga nti arigabura akagaburira n'igihugu hari n'uwundi yitwa ngo ararima atashobora no kuronka twarya bimukwiye novuga ni nko mu gifaransa byoroshe turavuga ati ubugira jardinage wibaze homme du changement bavuga bati mbega ubu superficie moyenne y'umurundi kombi 27000 superficie moyenne c'est-à-dire aho umuntu arima umuntu mutoya ngo ni ubusa n'ibice bitandatu ubusa n'ibice bitanu mbega umuntu afise ubusa n'ibice 2 3 4 5 yo kwitwa umurimo oya
uwo novuga nti yego ragira uburimyi bimwe byo kugira ngo sinzi ariko gituma je mvuga nti mu gihe leta igira inguvu kugigira ama projet imigambi mbere ironde n'abagira neza bafata mu gico gisata c'uburimyi hari yakwiye ko haba ivyigwa ibyo vyigwa byoca bigira urutonde ati mbega mu burimyi mu Burundi abarimyi koko ni bangaye mbega umuntu afise banaho nikora ni bangaye mbega abashobora kurima bakarongora iryo bafungura ni bangaye donc no kuvuga abari moyenne abari vulnérable n'abarimyi koko n'abandi bagwiza umwe ibyo no kwita ni kugira typologie urumva y'abantu bari sur terrain kuko bica bifasha na leta gutanga kugira imigambi nk'umuntu wo mu dushangement yo bari manke gitare 5 6 10 mbegu arakeneye kwigishwa ka karima ko mu kigo nibikenewe uwaye yabirenganye uwakene ibindi bindi mbega koko umurimyi koko birakene ko yigishwa akarima k'ikigo numa karima k'ikigo nukugira abantu baronka imboga umwaka wose rero leta imaze kugira intonde tono twita typologie de la population burundaise leta ikimenye ingene yoriyane hari ama projet yo gushigikira abarimyi koko hari ama projet yo gushigikira abantu aho nikora hari ama projet yo gushigikira abantu bavuga ni ubu bageze ku rugero gukuronka ivyo barya batashobora kuronka ivyo bashora ariko bashobora gucika abarimyi professionnel mbere n'ibindi ko nakariro ndanze nico gituma rero mvuga nti habe ivyigwa ibiharuro ico ni kimwe ikigira kabiri mu bisanzwe leta nk'umuvyeyi twebwe tukaba abana abene gihugu yatigeze kugira ibiharuro bati mbega imfungurwa zikene kugira ngaburira abana banje zingana gute imfungurwa zikeneye hakenewe ibigori bingana gute hakenewe umuceri ungana gute hakenewe ibiharage bingana gute hakeneye amavuta angana gute ivyo rero bituma leta imenya ukuntu mbega babarimye bamwe bafata umwuga wo kurima ati rero twebwe dukeneye itoni 100 ibihumbi 200 mbega murashobora kubirima kuvyimbura bashutu igihe rero bwiye babarimye babandi mukorana babandi bashaka kugaburira igihugu bashobora rero kuca bajama ati twebwe dushobora kwimbura amatoni naya rero akunguko nuko ya madovize ahora akoresha kuja kubiyangura i Tanzania kuja kubikura muri Ukraine kubuya kubiki nibiki aca gabanuka urumva rero leta ibiri kwirabika ya madovize ikigira kabiri urumva hamenyekanye ibiharuro bituma rero nawe leta ca bifasha no gutegura imigambi kugira ngo koko umwimbu uve ngaha mu Burundi kuko nakare bavuga mu Kirundi bati ngo ni bya bindi akavimuhana kaza imvuri ihisa ikindi ciza cukumenya imfungurwa zikeneye ku gihugu bizotuma tumenye gukoresha ubutunzi Imana yaduhaye mbega imyonga tuyikoresha gute bamwe bayita imyonga canke imyaba mbega turimi ibintu gute rero byo biratuma koko kubera abantu bazi byo bikenewe kubera leta ibizi uburyo yahora ikoresha ikimete bagahinge nkoreshe amahera amarundi shigikiraba kugira ngo ndonke imfungurwa zimwe zahora zikoreshwa hanze ziboneke none gato numva ahanini muri ko muravuga uruhara rwa leta uruhara rw'umurimyi nawe ko nibaza ko izo nguvu zibwirizwa kuja hamwe ari zibiri
umurimyi wewe ni tayari kuko umurimyi ari ku kivi ariko ubu naho dushaka kugabura bene wacu dushabuka kandi gufasha umubyeyi wacu leta ubwo buryo bubuze tugerageze kubukoresha neza urumva ubu rero leta nidufate comme des partenaires abantu bashobora kugira icyo batereye mu kugira ngo urugamba rw'inzara turutsinde nico gituma nivyo nego akarorero nkaho byishanjuma Uburundi nukuri baragura umuceri turimbura umuceri kandi hariho n'undi muceri mutari mukiva hanze ariko no tugiye hamwe nk'ubu ndazi yuko mu Burundi turarenza ihegitare ibihumbi 30 by'imyongo igazuye donc biye bavuga biri vulgarisé biri aménagé ubisanzwe bikorejejwe neza tuba agoronome bakabikora neza niburi ku hegitare washobora kuboneka itoni 4 ariko zirashobora kurenga toni 4 kuri hegitare imwe yego z'umuceri donc ubu naho tukaba dufise muvuze ko dufise zingana gute ubu dufise imyongo igazuye irenga ibihumbi 30 yaba 30 nabyo hejuru dukeye bisigura yuko twimbuye toni 4 ku hegitare bisigura ko mu Burundi ushobora kuronka ibihumbi 102 by'amatoni y'umuceri kuri sezimwe byashobora kubaza mbega vya biharuro bizwi by'umuceri ukenewe ku gihugu ivyo bihumbi 102 birakwiye canke ntibikwiye ko biri kose biguma ari bikeya sinzi ntavyo nzi ibihumbi 102 zitone ziraboneka canke ntiziboneka nico gituma gihe umeze kubona ibikenewe ukaraba n'ivyo utunze ucugerageza gufata ingingo kugira ngo ushoboye kwimura ibishoboka yego iyo myonga muvuze no munsi igazuye cyangwa iri amenage iteguye yego iri mu minwe y'abanyagihugu cyangwa iri mu minwe ya leta imyonga yose ugazu mu bisamuma itegeko ririho imyonga yose ni ya leta na cyane igazuye hoho ni ya leta cyane yego okay bo nkuko turi kuri kino kibazo kivuga giti ko kirinzara gute cyane twoyitsinda gute two kwishikana ku butunzi canke tukihaza ku mwimbo dukoze iki gikozwe gute muri ko muratanga ivyiyumviro uyu munsi babarundi baje kurahura ubumenyi no kurondera gatahe mu mahanga abo twita na diaspora nabo bogira uruhare ruhe bajya nuvuga nti leta ikwiye kubegera kuko n'abana b'igihugu kandi n'abana bakunda igihugu cyane gose uravye ibintu bariko barakora yaba mu bintu byo kubaka inzu nziza ni quartier miroir ari Bujumbura n'ahandi rero no mu ntara bariko bakora ibikoringa rero bajya abantu bagiye kurondera ubwenge mbere kandi baza kurondera n'amahera bajya bategerezwa gushigikirwa sinzi ko nko mu bihugu bimwe usanga hariho n'ama ministère de la diaspora ya kesaswa nk'ibihugu bimwe bya Ethiopia ibihugu bya Egypt n'ibindi no mu Afrika y'uburengero usanga hari ubushikiranganje ubajejwe kubera iki nonga mu Burundi ariko bwahari ministère des relations extérieures ni bandi bavuga ati ministère des relations extérieures et de la diaspora y'abantu baba hanze kubera iki rero bazi ko bajya abantu bashobora guterera cyane gose mu iterambere ry'igihugu mbere no mu Burundi iwacu ariko bagerageza rero kukamiki wacu noterera bajya abantu n'ukuri batege borobwe gushigikirwa kwege bakabegera ubwa mbere na mbere kugira ngo bongita baterere mu bijanye n'ubwenge baterere mu bitanye n'ubwenge bati mbega hariya hakogwa gute bikogwa gute urabona nk'akarorero mbishajuma urabona nko bavuga ati mu Burundi dushora ikawa dushora icayi bati tuzoshora amavoka tuzoshora n'ibindi ariko no kugira yuko mu bindi bihugu si ivyo gusa
barashora ibijumba, barashora ifu y'imyumbati, barashora irengarenga, barashora isombe. Bisigura yuko nka twebwe Imana yari yahezagiye dufise ibintu bizwi ko biryoshe, ariko ikibazo dufise dukeye. Bajya abantu twateza gukorana kugira ngo bwa mbere na mbere dushobore gushora ibintu byinshi bishoboka, amadevize aboneke. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, kubegera kugira batange iby'ubwenge, baterere ibisabwa, bisabwa y'amasuku n'ibindi. Ikigira kabiri, urabona barazana ibikoresho, ariko ibyo saba diaspora gusa, ni twebwe abarimyi. Ibikoresho bije kugwiza umwimbu, kuvuga nk'amamashini, amamashini y'ubwoko bwose, ntiyategerezwa kurihishwa ikori, kuko iryo kori atarisha ubunyene, zizoca ziyariha mu gihe umwimbu ushoboye. Rero nukuri nkuko bamwe bamaze iminsi badutelefona nyuma ya ca kiganiro, urabona ko bashashaye guterera igihugu cacu n'ivyo majambo make. Nabo rero nce ndabahanura, hari aho usanga nk'umudiaspora kaza avuga ngo jewe ngo nshaka kuzora imikiniki, ngo nce ndagihingura, ngo hanyuma nce ndagishora. Ivyo si vyiza. Bari bakwiye ku gico twita mu gifaransa chaîne de valeur, ukurikirana inyongera agaciro, kuko dufise ingorane y'umwimbu, kuronka umwimbu ukwiye ushobora gushorwa hanze, la quantité. Rero bakwiye kwegera ababikoramo bakabafasha, inzobere kugira ngo dushobore gushira hamwe abarimyi barime bimbure. None wajama gatoya, bitandukanye gute yuko umudiaspora yo kwizera uyu murimyi canke agronome akareka kwizera famiye yiwe? Neza cyane, urumva cyo ni nikibazo. Urazi ko abarundi dukunda amafamiye yacu, ariko rero ivyo bimaze kugaragara nuko gwaruka gubu abantu bubu basigaye ari indyarya. Ukorera ari indyarya, uzoraba nk'utanze akazi ugwaruka gubu aca ashaka gutwara byose, ngo wasabye ideni ntibaza ko iyo deni uzoyiriha, aca byonona bimwe akabyonona ibindi agaca ashaka kukwiba. Natwe nk'aho mperereye, hari abantu bajanye abantu muri Zambia, agaha umuntu atigenze kunkorera hanze, ariko inyuma y'iminsi mike yabitwaye. Arico gituma ngaha nashaka gukubitira kagohe gwaruka. Abatanzania bavuga bati uaminifu ni mutaji. Bivuga iki mu Kirundi? Mu Kirundi bisigura yuko ubwizigirwa n'umutayi. Ubwizigirwa n'umutayi. Arico gituma nashaka kubwira ugwaruka abantu bose kuba bizigirwa, kuko mu rudandaza mu bijanye n'iterambere atabwizigirwa buriho nibishoboka, ntabeho bishika. Mbere casaba abavyeyi kwigisha abana bako babizigirwa, kwigisha abana bako kugira umuntu atunge ategerezwa kubirakuye, ngo nta byizana birarondeko. Subiremwo, uaminifu ni mutaji, ubwizigirwa n'umutayi. Ivyo rero bitera bigabanuka ni wacu, bigatuma bica intege nke abari bafise umutima wo gufasha, abandi bafise umutima wo gukora. Sinzi kumurengera ngo abarundi bari mu mahanga bizera biwabo bagamije no kubafasha, mugabo nuko nkuko bivuze ngo bimaze kugaragara wamusanga ariko batuma abadafise experience y'ico kintu babarungitsemo. Ari umugwiza tunga Simbare niwe yigeze gupfa mbwiye ngo kize kiziririzwe kukoresha umuntu akoze ikosa utomufunga. Nico gituma donc abantu kenshi badakunze kwizera gukoresha inshuti. Birababaje cyane gose, ariko rero kinongira kuvuga mbega
abo bavukanye mbega abo bantu kubera iki ubwizigirwa bwaheze kubera iki ubuntu butera bugabanuka kuko bavuga mu Kirundi uheza kwiba uheza kugoka bukega ibigori bikagira bikaca vyera nico gituma subiye guhanura bariko barakurikira ikiganiro ariko rero nabo bantu bavukanye bacu dura diaspora barazi yuko imigenzo itera itituka bisigura yuko ivy'akabokoboko ibi bitera vyiyongera kuko urazi ko kera abavyeyi bacu batwigishe kutica igikere kutica miserebanye wica igikere ngo ukacica ngo mama wawe amabere acika ivyo vyagira kugira ngo abana bakure batinya kwica n'ibindi ndabahanura rero nti egera abafundi natari bose tubafashe ukuntu kubereka yuko abo bizokorana tubigishe kuzirikanya yuko ataterambere rishoboka tudahinduye inyifato imwe ndagira mvuge ntimigenzo ariko si imigenzo y'abarundi kuba mu bigenzo ntibashigikira kwiba ntibashigikira konona ikintu cya murundi izo n'ingeso n'ingeso zadusu rero iyo guhindukira badahinduye izo ngeso mbi ko atabishoboka aribyo bisigura kandi izo ngeso mbi twafashe zisigura n'ubukene turimo kuko uzobona nk'umuntu afise itongo ariko ukazubona yirirwa ari mayibobo yirirwa asegerereza ugasanga umuntu uduhera yaronse hako twogenda gufasha umuryango aca tujana mu kabari bisigura yuko uwo muntu yama ku kabari mbega umuhaye umugambi wawe wawukore bizogenda gute ya mahera yawe uzoba wazanye azoca yajana mu kabari ariko Imana ishimwe ubu hari ubuhinga ushobora kwegeranya abantu ukabigisha ukabereka yuko ubukene barimo ari kubera inyifato yabo ari kubera imigenzo bafasha ukabigisha bagahindukira kuko barigaya bakabona yuko ubwo bukene burimo ari bo babwiteye hanyuma rero bakaca bagerageza kubona kure bagategura kazoza kabo ubushize mu ntara y'Amakamba hariho mu diaspora muri ko murakorana mu gukangura no kwereka abantu ukuri kwa ibintu byapfire kugira abakene none uyu munsi abantu bariko barakurikirana kino kiganiro bokumva na wajama bino vyiyumviro vyose wajama ariteguye kubafasha nk'ubu nk'akano dufate hari abavuga bati reka tuze natwe gutera tugwiza umwimbo mugabe ikibazo tereye ubu n'umuntu nawe tuzi urabafasha jewe wo mudishanjuma n'ukuri ubwenge mfise nabuhawe ku buntu Imana yarabumaye nico gituma jewe umuntu wese anyituye nifuza kumufasha kuko ndi mu barundi bakunda igihugu ndi mu barundi kunze bene wanyu ukunda igihugu rero uzokenera wese ati mudufashe nukuri nzogerageza aho nshoboye niba karibu dufashanye tugwanye urugamba rw'ubukene n'inzara okay je numva no bashimira sinzi ko atakintu twa twibagiye kuvuga cyangwa gikeneye ko tuvugako nukuri mu majambo make nivyo nayo kwazokumva uguhamagaye ati ntumira ko wa muntu ndi ngaha tubafashe tushoboye kugira guteza imbere uburimyi dushoboye kubafasha gushinga amaproje bivuza dushoboye kubafasha gushinga cyo twita chaîne de valeur kugira ngo iyi nzara novuga nti ari itera kagaye ku Murundi ahari hose tuyikureko murakoze cyane murakoze ndabashimiye namwe mwese mweko muradukurikira ndabasaba kugira subscribe canke follow hose haba kuri Facebook canke YouTube maze tumuryango munini dore dusangira bino vyigwa vy'ubwenge turondera babantu koko n'ubundi basice badusangiza omdishajima ndabakunda cyane bye bye.